Isi niwo mubumbe wonyene rudende ushobora kuba ubako ikiremwa muntu. Ubushakashatsi bwirirwa bukorwa ijoro n'umutaga kugira ngo bashobore kumenya neza yuko kwindi mibumbe igaragiye izuba canke izunguruka izuba ico bita système solaire ata mibumbe yo birimo ishobora kuba yakiriye ibindi biremwa naho bitobara abantu nkuko kuwacu. Ibihugu rutura mu bijanye n'ibigendajuru bikora ijoro n'umutaga kugira ngo bishobore kurungika ibigendajuru vyavyo mu kirere ku mibumbe itandukanye kugira ngo bashobore kumenya yuko nimba hashobora kuba hari ibindi biremwa bishobora kuba biriyo, kuko hari vyinshi tutazi gushika nino saha. Niba twe dushobora kuba dutuye kuri ino si, birashoboka neza canke ko bishobora kuba bidashoboka ko hashobora kuba hariho ibindi biremwa bishobora kuba bibaye ku yindi mibumbe, ariko tukaba twicaye ngaha tutazi neza yuko hari umubumbe ushobora kuba wotugwako n'abantu canke n'ibindi biremwa. Ari naco gituma ubushakashatsi bukorwa ijoro n'umutaga kugira ngo bashobore kumenya nimba hatoba hariho itandukaniro canke hariho iyindi mibumbe ishobora kuba imeze nk'uyu mubumbe w'isi dutuyeko. Ni igiki gituma ibinyabuzima byo mu bwoko bw'inyamaswa bizimangana burundu ku butaka canke mu mazi? Ije ndidije nkengurutse kaze mu kiganiro vyemere nivyo. Iyi ni Sami World TV, igisata cha Saminet. Abenshi muri twe biratugora cyane kumenya igituma ibinyabuzima byo mu bwoko runaka biherengetera bikazimangana, ariko biragaragara neza ko ahanini ikiremwa muntu arico ntandaro y'ihona ry'ibinyabuzima ku isi, naho n'ikirere ubwaco gishobora kuhindagurika. Mbega hoba hazogera igihe imibereho y'isi igahindagurika burundu ku buryo natwe tutazoba tugishoboye kuyibako, gutyo natwe tukazimangana? Mbega isi yo bifise imyaka ingana gute? Ubushakashatsi bwerekana ko isi imaze imyaka miliyari 4,567 neza na neza igihe gihakwa kungana na système solaire. Mbe système solaire ni iki? Système solaire ni urusobe rw'imibumbe izunguruka izuba, aho twovuga nka Terre ari isi tubayeko, Mars, Mercure, Jupiter, Uranus, Saturne, Pluton n'izindi. Ariko isi ntabwo yigeze ifatwa nkuko yoba ishaje. Mbega ni ryari ubuzima bwatangwe kuri ino si? Ibimenyetso vya kera cyane bishaje vyerekana ko isi ishaje ku myaka miliyaridi 3,800. Biragoye cyane gutomora neza imiterere ya mbere y'ubuzima kw'isi nkuko bigoye cyane gusigura icari cy'ubuzima. Ubushakashatsi bwerekana ko ubuzima bwa mbere kuri ino si bwahereye neza na neza mu mazi, no kuvuga ibiyaga canke amabahari, haraheze imyaka miliyaridi 3,800. Ibimera vya mbere vyatangwe kuri ino si vyari bigizwe n'ivyitwa Lichea hamwe na Muse, aho haraheze imyaka miliyoni 500, mu gihe ibikoko navyo vyari mu bwoko bw'ama arthropode. Ivyo ni nk'inyongori, ibitangurirwa, utugonagona n'ibindi. Hatangwe kandi ivyo mu bwoko bw'ama gastropode. Turabona neza rero ico bita Lepiomonata, uruhererekane rwa mollusque zigizwe n'ama escargot hamwe n'amarimase. Umushakashatsi w'umwongereza Charles Darwin mu gitabo ciwe yise Origine des Espèces cyasohotse itariki ya 24 Munyonyo 1859, we avuga ko ibinyabuzima bihindagurika bitewe n'ihindagurika ry'imibereho. Twisunze teori ya Charles Darwin, vyumvikana ko twe dushobora kubona ko ikinyabuzima cyazimye kumbe ari cya kindi nyene cyahinduye ingano, ibara, biturutse ku kuntu kibayeho. Ikinyabuzima gishobora kunanirwa burundu no gushobora kubandanya kiba mu karere biturutse ku bintu vyinshi. Akarero ni nk'inyoni yitwa dodo yabayeho gushika mu kinjana ca 17 muri Île Maurice. Iyo nyoni y'ibiro bigera ku 13 gushika kuri 23 yarahonye burundu biturutse ku vyonyi, ico bita predateur. Izo predateur zari zigizwe nka ingurube z'ishamba, imbeba n'ibindi bikoko.
byose bikaba byavuye ku kuntu iyo nyoni itari gishobora kuguruka kugira ngo ishobore kwirinda ivyo vyonyi. Akahise kayo kerekana ko mu myaka ya mbere ya kera cyane iyo nyoni yaraguruka, ariko kubera ko imiterere yayo yagiye irahindagurika, iyo nyoni yongeye ingano, igira ibiro byinshi ku buryo iba itagishoboye kuguruka, igira icyo bita adaptation sur terre, iramenyera cyane gushobora kuba ku butaka kugezaho itagishobora kuguruka kugira ngo ishobore guhunga canke ishobore kwigwanira ku byonyi bishobora kuba bibangamiye. Abantu benshi dukunze kumva ko aha mu Burundi wacu hahoze igikoko citwa intare, ariko usivye kuzibona kumbonesha kure mu bindi bihugu, uwo gutuma ico gikoko ntawe ugikura ku butaka bw'u Burundi. Mwibuke ko twababwiye ko umuntu ari we soko ry'izimangana ry'ibikoko. Intare naho ari igikoko gikaze, ariko nta bushobozi canke ubuhinga ifise bwo gushobora kugwanisha ikigwanisho canke kugicura cyaba kavukire canke ikigwanisho kigezweho, usivye gukoresha amenyo n'ivyara vyayo kugira ngo ishobore kwigwanaho. Umuntu nico gikoko giciye ubwenge gishoboye kugenzura no gusenya isi mu mwanya muto cyane. Ubushakashatsi burerekana ibinyabuzima 200 vya mbere vyimirije kuzozimangana ku butaka canke mu mazi. Reka tuvugemo bike muri ivyo. Hari nk'igikoko bita aigle impérial. Abazi aigle ni igikoko citwa inkona. Hari dragon d'eau, orang-outan, espadon, tigre, baleine bleue, requin baleine, hippocampe n'ibindi. Akarero nko muri Afrika, igikoko c'inzovu cyo kiri ku murindi uteye ubwoba wo guhona. Ivyo bigaterwa nuko ikiremwa muntu kizigeramiye mu kuzishaka ko amahembe yazo, aho nico kimwe n'igikoko citwa rhinoceros. Hari ibikoko vyitwa mamute bivyara vy'inzovu vyigeze kubaho haraciye imyaka mamiliyoni, ivyo vyarahonye burundu. Ibaze namwe abana bashobora kuzovuka mu myaka iri imbere myinshi cyane, amamiliyoni canke imyaka ingana ibihumbi. Igikoko c'inzovu bakazocumva ku matwi cyandikwa mu bitabo canke babiraba mu mafilme ko vyigeze kubaho, ariko badashobora kukibona, carazimanganye burundu kuri ino si dutuyeko. Hari abashakashatsi bavuga ko ihindagurika ry'ibihe, réchauffement climatique, riri mu bituma ibikoko bizimangana kubera ko biba bitagishoboye kuba kuri ubwo butaka. Akarorero, igikoko kiba ahantu hatarenza °C 30 hejuru canke munsi ya 0. Birumvikana neza ko igihe kimwe hagize igihinduka ku miterere kizinanata kuhaba adaptation, vyanse naho kizopfa, ico bita disparition canke extinction, nukuvuga kizimangane burundu. Ubwo none ni giki cerekana ko natwe bidashoboka ko igihe kimwe ubuzima butazoba bugishoboka, ibiturutse ko imiterere y'isi yahindutse burundu maze natwe tukazima. Mwibuke ko mu kirere ico bita espace hari imibumbe myinshi, harimo n'uyu dutuyeko canke tubayeko. Ubushakashatsi bwerekana ko nko ku mubumbe wa Mars ugira °C 95 munsi ya 0, aho ni mwijoro, na °C 15 munsi ya 0, aho ni ku murango. Bishoboka ko igihe kimwe ikiremwa muntu kizoja kubako. Turabigarukako igenekerezo rya 9 Ruhuma 2021, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, les Émirats Arabes Unis, zarungitse ikigendajuru ciswe Espoir. Ku itariki ya 10 Munyonyo naho 2021, Ubushinwa bwarungitse ikigendajuru. Mu mwaka wa 2011, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zarungitse ikigendajuru ciswe Curiosity canke Curiosité. Ku itariki ya 30 Munyonyo 2022, Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika zarungitse ikigendajuru ciswe Perseverance. Ibyo byose nta kindi bigamije atari ukwiga ishoboka ry'ubuzima kuri Mars.
uyu mubumbe tuguma tuwugaruka ko cyane. Mars umwe mu mibumbe igize système solaire ugaragaza ibimenyetso ko wigeze kuba ari umubumbe uriko amazi nk'uko ku mubumbe w'isi dutuyeko. Ivu ryo kuri Mars ubu risa n'inginagina y'ubugaragwa ahanini rigizwe n'intakataka rirekana ko uwo mubumbe wahoze utemba ko ibiyaga n'amabahari. Ibi byashikiye Mars ntawe uzi ko bidashobora gushikira umubumbe wa Terre, atari uko bitewe n'ikiremwa muntu gusa, ariko bitewe n'ihindagurika ry'ikirere ubwacu. Umwuka duhumeka ugahinduka. Ejo bundi naho kwigenekerezo rya 13 Damukiza 2023 ikigendajuru rutura c'abanyaburayi ciswe JUICE cyarungiswe kuri Jupiter. Jupiter mwibuke neza numwe mu mubumbe igize système solaire. Kugira ngo higwe ko ubuzima bushoboka kuri uwo mubumbe, icuma ca telescope spatial ya James Webb nicyo cyashoboye kubona ubwa mbere ko hari ibahari nini cyane kuri uwo mubumbe, icyatumye hikekwa ishoboka ry'ubuzima. Umubumbe wa Jupiter ugizwe na hydrogène moléculaire, helium, methane hamwe n'imiyaga y'urutavanako. Umutunzi karuhariwe Elon Musk asanzwe afise umugambi wo kuduza abantu kuba ku mubumbe wa Mars hakoreshejwe ivyogajuru canke ibigendajuru. Avuga ko biturutse kuhindagurika ry'ikirere hazogera igihe ubuzima ntibube bugishoboka kuri ino si tubayeko. Ariko koko natwe hazogera igihe vyoshika nitube tugishoboye gutura kuri no mubumbe w'ubururu. Ni inkuru tuzogaruka ko mu kiganiro cyacu kizokurikira. Turabashimiye cyane kubona mwadukurikiranye. Mwari kumwe na Didier Nkingurutse. Mwegere gukora subscribe kandi musangize abandi iki kiganiro. Murakoze cyane naho butaha.